Yes, reka dutangurane umuririmbyi. Yes, kano ka video dutanguranye na ka video bon d'une part karatwengeje ariko ndazi ko misi yose vyama birangira nabi. Birangira nabi gute uruno rwaruka rwo murasirazuba bwa Kongo neza na neza mu muji wa Goma aho rwahagurutse ruragumuka rwiyamiriza imbwebwe za Sarambwe nkuko mwako muravyumva. Nshimye gukoresha akareresi gato kari karekare nakagabanije. Kano kareresi kumbure hoba ariho abari amaze guhura nako ndaje tukaganire ko aka gahuye n'amakuru ariko aracana ko mu minembwe kumvo zuko igihugu c'u Rwanda Sematama na Corneille Nangaa eka na Sultan Makenga bariko bararundagiza na Paul Kagame barundarunda imbwebwe za Sarambwe Red Tabara twigwaneho RDF inkotanyi abasogosi hariya mu minembwe. Ikiko kiraje imbere ngo nuko neza na neza Amerika ngo igiye kubizamwo atambabazi rero bakaba bongeye kwipanga ngo ariko bariyegeranya kugira barabe ko ibizoba byose bizoba minembwe bamaze kuyifata. Narababwiye ubuheruka ko umugambi bari basanzwe bafise n'umugambi wo gufata minembwe bakegera za Uvira bagafata za Kalemi ngo bagashikana Rubumbashi bagaca baprograma Joseph Kabila nkuko ariwe ayoboye iyo opposition igwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aha ni mu gihe kurundi ruhande hari amakuru menshi cyane avuga ko Senko baba archevêque canke sinugene babita abasenyeri n'ayandi mabanga bajejwe bariko baratukwa mu Rwanda bagatukwa no muri Kongo ngo barahemukiye Sauvons la RDC barahemukiye mu 23 bahemukira Red Tabara bahemukira twigwaneho bahemukira imigwi yose y'inkozi zibibi y'abateroriste iri kirica hari abasazuba bwa Kongo nkuko bisanzwe. Reka ano makuru yacu neza na neza tuze turabire hamwe urugendo rw'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi akaba arongoye kandi Union Africaine ivyo arimwo akanya kadukundiye turabegeraniriza amakuru ahari aho imbwebwe za Sarambwe zongeye kugaragara zikoresha ca gikangisho ca armée numérique aho bavuze ko ngo bahejeje guforoma abagera ku bihumbi 9,300 bagiye gutwagwa mu misozi miremire ya Minembwe ngo kugira ngo bagwanye ngo intambara ya nyuma ngo yo kugwanya Tshisekedi n'ubuyobozi bwiwe. Reka tubanza tumire amateka gatoyi amatugaruke inyuma ya kano karuhuko. Yes, ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fluid Podcast TV nkuko bisanzwe. Ndabakengurukira mwe mudahegesha kudukurikirana no kwihangana kumvo iyi canke iriya zituma turako turagaragara neza na neza nkuko twahora ariko hamwe n'ivyo ndizera neza ko muguwe neza mu miryango yanyu. Ndabifuriza amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere mu ngo zanyu muri rusangi. Ndabaramutsa nongera ndabagumbira cane nkuko bisanzwe. Aka ka video nababwiye ko ni abanyeshuri bo kuri university yitwa ISTA, ni university yitwa ISTA yo muri Goma bagumutse nkuko abaheruka kugumuka muri Bukavu bagiye gutora ugwaruka. Icatumye bagumuka canke aho bifitaniye isano ni armée numérique bariko yiriwe irakwiragizwa ku mbuga ngukarabumenyi n'izi mbwebwe za Sarambwe n'abatangaza amakuru bahariya mu gihugu c'u Rwanda nuko bagiye barayoragura abana ugwaruka abatamakazi bagifise inguvu hanyuma barabegeranya muri Goma na Bukavu nkuko bisanzwe. Mwarabonye n'akareresi k'umukongomani barasiye muri boîte de nuit hari mu kabare bigaragara ko
yari amasaha nyene y'ijoro, hanyuma baramurasa abandi babandanya bitambira basomana bagize iki. Irya video yarandengeye, narababaye kubona barashe umuntu en plein air ntihagire igitabara, ariko ikintu cagiye kuntangaza nuko abakongomani bakomeza kugaragaza uko basanzwe babavuga ko ari abantu ba ambiance, abantu Kongo bonayidandaza kuko barasiye mwene wabo. Hano irya video ndibaza ko mwayibonye, nabonye yarakwiragijwe, naje naragerageje kuyikwiragiza ku rubuga rwa Twitter kuko niyo konti canke nigo rubuga diplomatique, aho usanga aho indongozi nyinshi zigenda zitandukanye. Twarakwiragije, turataginga za Human Rights Watch, turataginga za Amnesty International, turataginga za ONU n'abandi babijejwe, eka za Union Africaine n'izindi ndongozi zo mu karere bakomeze kugaragarizwa ukungene Paul Kagame n'abamuyoboka Uburasirazuba bwa Kongo bariko baragenda barica umukongomani, bitwa ko bagiye kuvugira ikindi kiremwa co mu bwoko bw'abatutsi, ariko nabo bakica ikindi kiremwa co mu bwoko bw'ababembe, mu bwoko bw'abakindu, mu bwoko bw'ababangubangu, mu bwoko bw'abafurero n'ayandi moko ahurikiye hariya mu Minembwe no muri kano gace k'Uburasirazuba bwa Kongo bamaze gufata ari Goma na Bukavu. Sinumva ukungene wowe ugiye kuvugira ubwoko bumwe ugaca wica ubundi. Mbega ubwo bwoko buzotunganirwa buheze bwibane muri Kongo nimwakomeza mwica ubwo bundi bwoko? Ako karagaciyemwo. Rero aba banyeshuri bo muri Easter bagumutse kuko imbwebwe za Sarambe zaje zije kongera gutora kwegeranya urwaruka. Baca nimba haje igitigiri gike baragumuka, barabasumvya inguvu, barabatuka. Murabona naba bari kuri aya ma video bavuga mukuye tubaoneshe za Sarambo zinakimbia, ariko hamwe urabona ko ari bravo, urabona ko ari kurinda, urabona ko ari kubona ko hageze ko bahaguruka bakagwanira igihugu cabo. Ariko mu rundi ruhande nuko aba baba bagaragaye kuri zino video batarara, muri ndamubona baza bakica umuntu mu kabare bakagenda, uyu nawe aba yagaragaye ngo atwenga ari muri Goma nyene. Ibi bintu abakongomani bakwiye kubikora n'ubundi bwenge. Ibaze nabo bako barifata n'amavideo, sinayo mventura ikira bafata amavideo, bakifata video nkuko bako baracerebra umengo mventura irasohotse burundu muri Goma. Muyikuye kuri universite ya Easter, nimuyikuye muri Goma, bisigura ko murabirukanye ce soir, ariko murabirukanye le long de la journée ku mutaga mu gatondo saa sita, ariko nimwataha mukaja mu ngo zanyu baraza kuza babapointa, bakoresha iyo video nyene, baraza babaza abandi bakongomani bibihemu, uyu ninde, uyu ni fulani, uyu ni fulani, uyu ni fulani, hamace baza bagututura amasasu canke babanze bagutware bagende kuguta mu miferege canke mu mashamba nkuko basanzwe babikora, nimba ari mu misarane canke mu matwarete nkuko ubwicanyi bwabo busanzwe bukorwa. Uku rero niko vyagenze. Ibi nivyo vyaciye bigaragara mu nyuma. Uwitwa Kai Sultan Makenga ni video yiwe nayibonye, aho nasavye benshi dufashanye kurondera, kuko je nagerageje kurondera n'ibikorwa nari sanzwe ndimwo canke ndimwo, ntivyankundiye ko mbona neza na neza ko video ari ya kera canke ari nshasha. Ariko ni Sultan Makenga acumbagira yifashe mu mufuko ashikiriza ko ashikirije ngo abakomando bari forme ngo bagera ku 9,300. Ntituzi abakomando babaye forme hehe, baforomwa nande, baforome wiki, kuko haje igikomando kiragabuye, ariko ngira ni kugwana nyene intambara zo hasi. Ariko aba bakomando vy'ukuri batugaragariza n'abakomando nyabo canke n'abakomando bo kugira birigwe baratera ubwoba abakongomani. Hamwe n'ivyo rero imigwano iriko irabandanya isekera kuri uno munsi, n'umunsi wa gatatu n'igerekezo rya 22 nkuko bisanzwe. Hariya mu Minembwe muri point zero n'utundi duce imigwano iracabandanya isekera. Kuva ku munsi w'ejo FRDC na Wazalendo baravugusa umwana w'umunyarwanda, barahasiga ubuzima, ariko bila ntiraja ku mugaragaro neza ngo tumenye hapfuye bande, bafashe ibikoresho bingana gute n'ibindi bigenda bitandukanye. Ariko imigwano yoyo kuri point zero iriko iraba, ni imigwano myinshi, kandi nkuko muvyumva amaranforo ni menshi. Kagame ariko ararundarunda imbwebwe ziwe za Sarambwe mu Minembwe kugira barabe ko bwoca bamaze kwigarurira Minembwe. Cane cane FRDC yoyo ikaba ikira n'abasunika na Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo, ubu babagejeje izo za point zero niho imigwano iriko irasekerera, kandi kuva ku munsi w'ejo igenekerezo rya 21. Uko niko vyifashe hariya ku mirongo y'urugamba. Hamwe no ku mirongo y'urugamba turashoboye kugaruka kwanza gato hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi.
turahera ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakoze ku munsi w'ejo muri Accra ni muri Ghana, aho yagiye kwigira hamwe n'abandi bayobozi ba Afrika mu nama igira 20 ijanye n'ibijanye n'amagara y'abantu, cane cane ngo mu kurwanya umugera wa sida no kugabanya eka n'ibindi biza n'izindi ndwara. Ni inama ifatiye ku gisata c'amagara y'abantu. Ijambo umukuru w'igihugu yashikirije riri ku rubuga rwa Twitter rwa Union Africaine eka n'izindi mbuga nyinshi zigenda zitandukanye dusanzwe dukoresha. Muraza kubona kuri Flohi Podcast TV kuri Twitter na Ingoma Magazine kuri Twitter. Ijambo ry'umukuru w'igihugu yashikirije ririko neza na neza nase kurizana hano kumvo z'uko turiko turubahiriza akanya narirya mubona dusanzwe tubonana na gake gake dukumburanye cane gose. Iruhande y'urugendo umukuru w'igihugu ariko arakora hari n'amakuru meza cane, amakuru yatumye u Rwanda n'ubu ntibaratora ubwenge, ntibarikangura. Ba Pacifique Space amamega yabaheranye canke bimeze gute? Ko mutako murakora Space mutubwire vya Makizare bimeze gute? Ko mwavuze yatanzwe n'umuntu ari incompeta, muramutuka murasubira, mwabana mwe mutarava nayo kuneye mukubaho ku mukuru w'igihugu, muravuga n'ibindi byinshi vyandagutakiye. Reka ntidusohoke kwanza igihugu cacu, tubanze tugaruke mu gihugu cacu neza na neza mu mugambwe wa Rwagasore. Umugambwe wa Rwagasore, umugambwe wa Iprona, ibintu ntibimeze neza. Reka mbanze ndabagurire kano gafoto kugira ivyo ndababwira ndabibabwire dufise n'ibiriko biraje imbere. Umugambwe wa Rwagasore injyane nyinshi cane, cyane reka banze bariko baratanga z'abazogira barabaserukira muri ibi vy'amatora. Rero injyane zihari muri Iprona nkuko bigaragarira mu rwandiko bandikiye usanzwe arongoye Seni, usanzwe arongoye Seni mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, bamusaba ko atokwakira bandi atokwakira intonde zatanzwe n'aba bantu tuza kubasomera hano muri runo rutonde. Motif ni plainte contre liste déposée à la CEPI. Hariya hejuru murabona ni parti Iprona province Bujumbura, vyakoze le 19 juillet, ni mu minsi ibiri iheze. Bandikiye au président de la commission électorale provinciale indépendante CEPI, bandikiye uwutwara ikigo kijejwe guhagararira amatora, gutunganya amatora mu ntara ya Bujumbura. Bavuga ati Monsieur le président de la CEPI Bujumbura, le parti Iprona traverse actuellement une crise à cause de certaines personnes qui piétine le règlement de son parti et s'arroge le droit de faire ce qui n'est pas légal. Baramwandikira bavuga ati umugambi wa Iprona uri kuraca mu bihuhusi, uri kuraca mu ntambara ntangere, aho hari injyane nyinshi cyane muri Iprona. Murabona ko bigaragarira muri nogoete banditse, aho bavuga ati ko turaca mu bihe bitoroshe, aho akagwi kamwe k'abantu kihaye uburenganzira bwo gukora ibitarekuwe n'amategeko. En effet, Monsieur le président de la CEPI Bujumbura, vous connaissez vous-même qu'en date du 6 juillet 2026, le gouverneur de la province Bujumbura a convoqué une réunion d'échange et d'information sur les critères et les conditions exigées
aux partis politiques. Ngo muribuka kuri ivyo rero ngo mwubahwa musanzwe muyoboye sepi muri Bujumbura ngo murazi neza mwenyene murazi neza ko mu itariki ya 6 y'ukwezi kw'indwi uno mwaka nyene ngo buramatari w'intara ya Bujumbura yahamagaye inama kugira turabire hamwe duhanahana ivyiyumviro no kubijano ku makuru ngo sire critère kubijanye ni bifatirwako et les conditions exigées au parti n'amabwirizwa canke amategeko imigambwe itegerezwa kugirako aux confessions religieuses ku madini et à la société civile pour mettre les membres de la CEPI. Ngo yakoresheje inama kugira bigire hamwe amategeko n'ibisabwa kugira bikunde habeho abarongoye CEPI CECI pour les membres de la CECI. CECI ni muri commune, CEPI ni muri mu ntara, ni commission électorale yo muri commune. Hanyuma hano agaca haba en ce qui nous concerne, nous avons collecté les listes de nos candidats en provenance des dirigeants communaux et nous avons amené leurs dossiers. Mais on a été sommé de retourner avec ces dossiers car il y aurait une autre liste qui aurait été signée par la direction, mais c'est la direction quand même, la direction nationale et nulle part ailleurs. Turabandanya gakurikira haravuga ati ngo ce qui nous concerne kubituraba twebwe twaregeranije amaliste y'abakandida ava mu ntara en provenance de dirigeants ava mu makomine mu barongozi b'amakomine et nous avons amené leur dossier auprès de vous, auprès de la CENI, auprès de la CECI, auprès de la CEPI. Ngo twarazanye ayo makandidature hanyuma mais on a été sommé umugabo tegetswe gusubirana cyane twabwiwe gusubirana izo dossier inyuma ngo kuko hariho urundi rutonde qui aurait été signé par la direction, mais c'est la direction, j'y reviens encore une fois, ngo rutonde go rwarasinwe ngo na direction nationale ngo nulle part ailleurs ka katwandanye page kurikira ngo nulle part ailleurs ka nulle part ailleurs ka Bujumbura. Le président de notre parti aurait mis des sous-couverts sur des listes. Iyo liste yasinywe na direction ngo kandi ngo na president wacu ngo barasize ko sous-couvert kuri ayo maliste. Twe umva bo bavuga ati niko babwiwe mu kugira babwire subiza inyuma ivyo bintu. Ngo c'est pas ailleurs ce qui a été convenu dans la réunion que vous avez tenue avec les partenaires électoraux que les représentants au niveau provincial vont signer sur les listes et amener leurs dossiers. Ah, ok. Ngo twebwe bo bari bazanye ce qui nous concerne bo bari bazanye baraba izo dossiers zisinywe na direction ya Iprona n'umudirecteur hari le président wabo umugambwe bivuye nkuko bari babitegetswe ko aba provincial ari bo bazosinya bavuga ati twebwe ivyo rero twebwe twari twabikoze bacavuga ati l'objet de la présente ngo impamvu rero twanditse twitwara et vous demandez de ne pas accepter la liste déposée par la personne du nom de Jean-Claude Dihokubwayo. Ngo turabasavye rero impamvu tubandikiye tubasavye kutakira urutonde ruriko abantu canke abakandida rwadepojwe ngo n'umuntu azwi ku izina rya Jean-Claude Dihokubwayo ngo qui n'est pas dans les organes statutaires élu en 2021 ngo kuko uwo muntu ntari mu batowe mu kanama katowe vyemewe n'amategeko ngo mu 2021 représentant le parti Iprona jusqu'aux prochaines élections comme recommandé par notre réunion du comité central tenue en date du 14 juin 2026. Uku niko babivuga. Espérons une suite favorable à notre requête. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la CEPI Bujumbura, l'assurance de nos sentiments.
fait ça se fait à Bujumbura quand même, vyasinywe na Iranyibutse Stani deuxième quoi, secrétaire provincial. C'est copie pour information au président du parti Iprona. Iyi rero ni bombora iri mu mugambwe wa Iprona, ntituzi vyifashe gute, bako bapfa ibiki, ariko murumva ko ibintu bitameze neza. Iyi ni inkuru rero y'umugambwe Iprona muri uno mwanya, uko niko vyifashe. Turaje tubabwire Bill Gates agenzwa n'iki hariya mu gihugu c'u Rwanda mu kanya. Murakoze rero kuri kano kanya tumaranye, mbandanye ndabakengurukira, ndabibutsa kugira sabone na subscribe kuri Ingoma magazine nk'uko bisanzwe na Fleury Podcast TV. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.